Turongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu jewe nkaba nitwa Uwamahoro Asheri nkaba nsanzwe ndi umwe mu bakozi bishira hamwe BMBC. Uyu munsi twifuje kuyaga n'abadukurikirana kubiba ku ntambwe zitatu zigira na cyane umugambi wo kubaka. Iyo umuntu yituye ishira hamwe dufate nk'akarorero irigi wacu BMBC kugira ngo tumwubakire bica mu ntambwe zitatu. Twovuga nkaha iya mbere ko tumushushanyiriza umugambi wiwe maze tukamugirira ibicapo akabikunda. Intambwe igira kabiri tukamuharurira amahera bizomutwara ariyo twita devi, tukamugirira devi. Intambwe ya gatatu nayo ariyo kumwubakira vya bindi byose twamucapira tukamuharurira ico bizomutwara tukayimwubakira ata stress. Ariko rero ku ntambwe igira kabiri hariho abantu benshi bahora baca biruka. Iyo yumvise amahera bizomutwara agaca agenda. Mugabo rero duhora turonka makuru canke bo nyene bakagaruka bagahamagara igisata kijejwe guhanahana makuru mwishira hamwe BMBC bakababwira bati burya jewe nitwa naka twarigeze kuganira kuri ibi nibi wanashaka natwe tukaba dufise historique yabo bantu kubera tuba twarabikoze. Akavuga bati bujyanye yanze umwacapa yaciye yubakwa nabanaka none ubu bintu bimeze ukunuku mubona mwogaruka canke mubona mwongirira ibi nibi canke hakabaho nabandi bikamutera isoni gusubira kuvugana na gwagwego bavugana ubwa mbere, ariko amakuru akadushikira yuko ibintu bitameze neza. Ahanye nkuko mubibona turi kumwe n'umuyobozi mukuru wishira hamwe BMBC. Rero twifuza nawe ko yogira akajambo avuze nko kuri ico kintu. Umuyobozi mukuru wishira hamwe BMBC, ijambo ni gwawe. Yego murakoze. Ico nigado gikomeye. Musange kubaka inzu ni ikintu kidasanzwe. Kidasanzwe kabisa. Kera nahora numva ngo nk'ishure ajya amashuri amwe bigamo hari haruguru iwacu. Ati nk'ishure ukabona bamaze nk'umwaka ngo ari mu vyigwa baba badati ko mudatangura turi mu vyigwa urumva ivyigwa ntibirahera harashari ko araba amanama ya nyuma. Ni ukuvuga mu bintu byose byo kubakwa ku isi birazwi ko atari ibintu byo gufyinirako. Twaravuze yuko nk'abantu baduha akazi bari mu mahanga barazi neza yuko muri bya bihugu ibyo kubaka ntibafyinirako bijeje amakampuni akomeye canke afise kahise afise n'izina ryiza. Mugabo rero tege turavuze ko abantu bashitse mu Burundi keshi baca babifata minenegwe. Umuntu akaza nga muri BMBC tukambwira duti okay duha mahera tutegura umugambi wawe. Nihajya dushushanya tukiga ukuntu inzo bikomeye, tukiga ukuntu abafondasiyo azokubakwa, tukiga ukuntu bizabimeze amaforme y'inzu n'ibindi. Ivyo tukabikora neza akabicima. Kubera turaja muri aba miliyoni yiwe akabona ati ayo ntaco nimba ari miliyoni ndabahaye canke ibihumbi amajana 2 canke 3 ayo ntaco. Mugabo twege tukatundi duti kugira inzu aza yubake ayishimire tugaharura duti azokoresha amahera angana ukuntu kunaka sivyo. Tukatundi duti kugira ngo inzu aza yishimire azokoresha amahera angana dufate miliyoni y'abari nk'ijana dusivyo dufate tukaharo iyo tukakora iyo devi dukoze devi gucapura ntangwane byabayemo yaradurisha amahera y'ibindi vyigwa byose bijanye n'inyubakwa. Mugabo abonye ya mahera ntidusubire kumwumva nage telefone yiwe dusubira kumva tukazoba domuntu none ko utagarutse ngo tuvugane ukuntu tubaka yantu tugira amasezerano ncwe akinumira none kutagarutse tuvugane cwe kumbe yasheda kurondera abandi bantu batazi n'ukuntu n'ivyo bintu biharura abandi ba engineer ndabivuze uko nyene. Urumva bino bintu ushaka kumenya ibintu by'ibiciro ukuntu bitunganya neza utavyamamo. Ibiciro bihendagaruka ku munsi nk'umuntu yubatse inzu imwe mu mwaka uheze umuge tiya devino munsi kagerageza kubihuza ntazo yokubakira sivyo. Agaca agenda kundi mu engineer agaca ambwira ati okay iyi nzu imeze uku mpamahera nana ndayikubakira. Gaca agenda kubera yamuhaye ibiciro by'ugira gusa amujye ko mahera y'amezi 2 canke 3 wa muntu arubaka inzu atarashika nahana hariya amahera kamuherana
ngo yagiye kurondera ngo batanga amahera ngo azimbutse kumbe nabo abo bantu samahera yabaha yabagure kumbura ibikoresho bavuga bati aho bizohera biramusha yaduhembye mugabo tuwe muri BMBC kubera tuzi guharura ibiciro bikenewe tukaba dushobora kuvuga duti amahera y'inzu yawe naya utaduhaye mbere shaka kutwimakazi tuyagaca yigira agaca rondera ubundi muntu atazokora gutyo azombwiye ati amahera gusanze ndubaka uze durampemba uze turigurira agaca avuga ati ko nzovyigura nganzozimbuka inzu atarageza no mu gice amahera agaca muherana iyo ni kaya mbere mugabo aho urumva harimwo byo napfuma kuko aba yatumye umwenjene kumbura bizi bafuma uwo mwenjene yatumye ari umuntu yize byo kubaka mama bafuma inzu idahera mugabo yayibase neza hari nabandi bobore batubaka n'undi mwenjeniyeri bavuye ngaha agaca yigira ku bandi bantu abandi bafundi batanabizi ugasanga isikari ihagaze nkuko ubona isikari ugasanga umenga ndize ya migozi y'abasikari bamanukako kandi twe ngako yishafye imeze neza nibindi bintu vyinshi ugasanga rero nk'uwo muntu urumva aba mbere bashavuga ati jewe bwande ntwari mwampenze ibiciro niyo nemera byari gukunda ndabonye nundi yambwiye ngo ngene twubake mugabo byaguye hagati ingwane rero zidakuba kuri uwo muntu yaciye abizeza abandi bantu bo batazi nuko menya naho bizagarukiriza ho ntibavyubaka nabi gusa bambe ntibika guhera gusa ahubwo ntibanavyubakana neza rero umuntu uguhenda ngo inzu irazimbutse cyane ngo nzoyishobora ntihere cyangwa akashobora neza wavuye muri BMBC vire mu bukozi ikosa rikomeye kubera ko ubukozi ikosa rikomeye kubera twege muri BMBC abantu bazanga aye turagira ico no kwita flexibility turadiskita n'ukwezi kugira ngo twige ukuntu twohuriza ahantu mugabo ibintu byiwe atabidongoye ngo avyice nituvuga ngo upfa kuduha akazi ngo biragusha ngo ndosheramwe ibi nabiriye no turavugana duti iyi nzu naho uri gumutubwira tumanure ugeze ahantu hagoye iri kwiraja mu bintu bimeze ukuntu rero utimye uwo mwanya kuko tuvugana ngo nimba nofita gucirirana ugaca wivumbura ubukozi ikosa rikomeye uti kubera iki dufise amatemonyage y'abantu benshi hari no batujanye ku nzu dusanga iyo nzu nta cyo twekora tumubwira duti tutayibomora nta kazi ko dukeneye ngaha waramaze kuyica kandi ko twaravuganye tutayibomora nta kazi dutubananya ngaha urumva ico kintu hari nabandi urumva yumva ivyo biciro bibaye usanga tugira kugira andi makontra bashasha hari ngo novuga usanga babihombeyemwo kuko urumva bigisha ntiyatangwa igahagarara nto buri cyo homba n'ibindi bintu vyinshi abantu banka ko kuduha umwanya bahomba cyane cyane mu guca bagwa ku bantu novuga babe gusupport badashaka kwa service nziza tuge turanana duti umpaye amahera makeye sinashaka guha service nziza abandi bavuga bati kirakusa ku makazi ibindi biragusha nanzo baragutwaye urumva rero nico novuga nkabo twimeje kuzobonana ntibazagwe muri uwo mutego uwo tuzokumvikana kumva ibiciro ntiravyiteze natubaza igituma mugabo amazu akwiye kuba nk'ubuseriye ubishoboye nabikore ubutabishoboye tumvikana ubuhinga bwo tuma yubaka idashoboye mugabo ntaje kwitura abantu batafise nk'amakuru akwiye kirumvikana nuko rero iyo mwatse mwake neza kugira wubaka ushingiye ku makuru atomoye atarama kuri y'abantu bakujyaje bakeneye gusa akazi urakoze nkurikije ku byo numvise mwashoboye kugaruka ko kenshi hari ikintu kimwe ciye nibuka hariho n'abahora biruka mugabo kandi ibiciro bari babishimye mbega navyo kamuyobozi mukuru vyo bitumwa niki ubwo nabantu biwabo biba vyatumwe niki muri maki urakoze rero naho nyene urakoze kumaza nico kibazo umuntu akaza dufate nk'abantu bari mu mahanga cyane turavuga cyane uko nk'ubu nka 80% amazi ko ari bo dukorera twebwe turafite amashanti y'abantu bo ngaha bakora amashiramo yo ngaha mugo kandi turakora abantu benshi bo mu mahanga kubera basanga dutanga service huye n'ivyo bipfuza ukuntu nyene babaho hariya nyene umuntu ari nko muri Australia tukamukorera devi akavuga ati nkurikije iby'umuntu munaka nanje mugenzi wibatsinze mu Burundi nziza yakoze amahera ndabona rakwiye uravyumva akavuga ati mbere akavuga ati aya mahera ndabona niyo
tukadisikita kavuga ati kuri iyi nivo vraiment ndabana niyo fatiye n'ukuntu ahandi hantu mu bindi bihugu amazu yubakwa ayamera ni sawa fatiye no kuri service bavuga ko muri BMBC batanga ayamera ni sawa umugabo yashika muhi yarwikira se wabo canke nyinabo canke mwene wabo ati BMBC go myubakire inzu na iyo nzu bazoca miliyoni 20 canke 30 canke 100 vani byariko arubaka ati rero ngomba kwitangura iyo abiwabo bati imiliyoni zingahe ijana ntanakora ko nizo zo kwaka inzu yose Jesse nibatse inzu ntafise ni miliyoni 10 none ntiwakuze ntiwayibamo sivyo ugacambwa to ya mwene wa ati mwana arunge kamahera toge tubigukurikiranire uravyumva wa muntu akavuga ati jewe bajya ni ba mama ni ba papa kano kazi nkanambuka ndagakoze ati emwe bahava banamvuma gatwima kazi urumva uwo muntu rero urumva ikazo gica kiba ni cakindi abantu hambwete duhe kubera kumbere ubuse amera ari menshi bo mu muryango famille sinaba engineer bo urumva niro pia nta kindi kiba taruka inyubako usanga inuka turumva ukimvira ukuntu umuntu yamenya na BMBC ukuntu yemeye ko abantu bamwumvisha ko boshobora kubaka inzu batavyize cyatari byakoramo ukabibura umuntu akacagenda akavuga ategwa nivyo ufitwe muryango burahambaye mugabo je bwa muntu akora akazi ko kubaka nzi n'amamiliyoni bitwara abantu baduha akazi je sizokwemera yuko akadiraga umuntu kubera gusa ari mama wacu ngogira tuba inshuti uwo muntu inshuti ategeza gutahura ko ibintu byo kubaka ibintu by'amamiliyoni vyozezwa umuntu abishoboye nimba batatabijeje twebwe narondera irindi shira hamwe rifise ubuhinga n'ubushobozi abizeze abandi bantu ntagira umaguhenda ngo utampaye akazi ngo usizoza kwa mwene wanyu ngo ndaguciye uca ufata miliyoni uterure kandi inzu hagize usanga uzoyibomora encore kubera izo gushisha nico umuntu ubushitwe mu muryango burahambaye mugabo ntibwo umuntu yubaka inzu mbi murakoze murakoze cyane kuri ayo makuru muhaye abadukurikirana ego rero tukabibutsa yuko iyo umuntu ashatse kubaka niyubake neza na cyane abifashijwemo n'ishirahamwe BMBC